Ikigo BR caratanguye isekeza ryo gusuzuma ko abatangakori bose bariko bakora bisunze amategeko. Iryo sekeza rikaba ritunganijwe mu gihugu cose. Ibirabwa muri iryo sekeza ni ibi bikurikira. Ubwa mbere barasuzuma ko umutangakori afise ibimuranga, ivyo navyo akaba ari inomero ndangamutangakori NIF hamwe n'igitabo ndangamudandaza. Ubugira kabiri bararaba yuko umutangakori afise ivyemeza vyose ko yamenyekanishije akongera akariha amakori n'amatagisi abwirizwa kuriha. Ubwa gatatu ku bafise ubumashini busohora amafagitire barasuzuma yuko umutangakori abukoresha neza, eka ndetse no kumudandaza wese bakaraba yuko atanga fagitire mu gihe cose adandaje ikintu. Ubugira kane ni ku batangakori bafise amazu y'uburiro, ubunywero canke amazu yo kwakira ingenzi, bararaba yuko bafise uburenganzira bwo gukora ariyo ma licence d'exploitation nuko bazimanitse aho abantu bose babona. Ubugira gatanu ku bakorera mu masoko ya leta bararaba yuko bagiye barariha amafaranga yose y'ikibanza bapanze. Ubwa gatandatu ku batangakori bafise amagaraje, amazu yo kwigisha imiduga canke imiduga itwara ingenzi, nabo nyene bararaba yuko bafise ikarata ibemerera gukora uwo murimo. Ubugira indwi abakozi b'ikigo BR barasuzuma amazu n'ibibanza bipangishijwe, bakaraba yuko umutangakori yagiye aramenyekanisha akongera akariha amakori n'amatagisi neza. Umutangakori burisuganya mu kuriha amakori n'amatagisi ubwirizwa kuriha, gutyo wirinda amahadabu ategekanijwe n'amategeko. Ufise icubaza urashobora guhamagara mu kigo BR ku nimero itariha 5 ubusa ubusa, ni mu masaha n'imisi y'imire. BR ikora neza mu kutworohereza.